lota yo kubizana sapoti, lota yo kuzabisubiza iyo byavuye sapoti. Si twobikora lokalma nukuri ubu buryo twosanga bwagabanutse cyane, kuko erega amatora ni nk'urubanza. Urubanza hajya ku mutumba tukumva ko turi mu munezero wo gutora, twitorera indongozi y'igihugu cacu c'u Burundi. Je nitwa Maître Nimana Jamal, ndongo ihuriro ry'amashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu. Kera bavuga ngo adahari ibyicaro bya politiki, puisque Burundi kuva kera kubera imbere y'umwaka wa 2018 niho hari ibwirizwa shingiro ryatanzwe 2018, aho amashirahamwe natwebwe twekuriwe guterera mu kubaka igihugu mu kuja mu mabanga atandukanye y'igihugu. Kuva 2018 rero twebwe mu mashirahamwe aharanira ibyicaro bya politiki, kera bavuga ngo mugabo twita amashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu, turashobora kujerwa amabanga atandukanye tugafasha kubaka igihugu kuko nyir'icyo bikorwa yame yabikoze ngiramarizi. Rero je ubwanje bashaka kanya kugira ngo game na mbere nteri intege umugwiseni umuhagarikizi mukuru w'urukino rw'amatora, amakandi nongere ngeze abarundi bene wacu migambwe n'amashirahamwe twebwe nyene kubona twitaba urubanza ubutumire kuko nitega ku gihugu. Amakandi nkakeza abarundi muri rusange kuko ingendo ya demokarasi nuko ingomba ko abantu batanga ibyumviro bitandukanye uko bavyiyumvira, gutyo umurundi wese akumva ko yisanzuye mu gutera kubaka igihugu. Ariko ahanini kujanye n'igikorwa cy'uyu munsi, ubwanje nashaka ko nterera abarundi bene wacu ico mbona imvugo mu matora ingene abarundi twebwe ubwacu tutishima gushimagize ku byiza biba byabaye, udukosore ubunenge buba bwabaye. Jewe nagize amahirwe mu mwaka 2015 n'indwi kuja mu bahagarikira amatora mu muryango wa Yase Tanzania, mu Buganda no muri Kenya. Narabonye ko by'ukuri igihe twahagarikira mu muryango wa Yase mu bitwa ko batari mu migambwe, twarabona neza yuko amatora n'umugirwa n'umugenzi mu bihugu byose, kandi n'ikintu igihe abantu ubwabo bagomba gutwara mu ngendo ya demokarasi bategerezwa bose kwitabira. Twebwe rero mu Burundi novuga ko umuryango wa Yase turi mu bantu ba mbere batunganya amatora neza cyane, nisunze ibyo je nabonye ubwanje nabonye Tanzania, mu Buganda no muri Kenya. Ari nkavuga nti aya matora y'umwaka n'amatora meza, kandi n'amatora abarundi bagenda barasimbiza uko imyaka yahera, utunenge twagenda turaba bagenda baradukosora. Ariko ahari abantu ha murunturuntu nayo ngombwa iyo habaye ibi nabijya bitumvikanwa ko nabeko n'amatora boyishikiriza muri fasoni atawongera karimba ubundi kugira ngo byibwe. Nico nagomba guhera ko bwa mbere na mbere. Igira kabiri naco kuvyavuzwe byashikijwe mu biseni, byagizwe ko ico byavuzwe ko naba mu migambwe mu bijanye n'abaja mu masesi n'amasepi, mu bijanye n'amadosiye y'abagomba kuja muri iyo migwi, nukuri abakunzi n'era mu bindi. Ariko hano mbonera ko Heseni burya nk'akarorero mu amashirahamwe ari mu gihugu mu bishanju tujejwe araba hafi 3,000. Burya rero gushishoza amashami 3 ngakoma amashirahamwe ashika 30 akaja mu akaserukira abanywanyi babo mu migwi, ikibazo kidasanzwe. Imigambwe nayo murabizi mu Burundi irarenga 30. Burya gutora abanywanyi b'iyo migambwe bakaja muri iyo migwi mu masesi n'amasepi n'ibintu bidasanzwe. Mbona Heseni ko niburi yogerageza twebwe mashirahamwe twama muri ibikorwa bitandukanye ko twotumwako maze amadosiye dutanze tukabona ko by'ukuri abo duhawe hisuzwa amategeko canke ntituronke muga tugasigurirwa imvo
zatumye abo twe twatanze kugira ngo dufashe muri ibi by'amatora, kuko ari umuhamagaro wacu twumva igituma twarusha tutaronse. Kuko ushobora kumva ngo uyu ngari mashira hamwe, ngo uyu ngari mugambwe, mugabo by'ukuri uyo muntu atabaho atariwe. Ni kuvuga ko by'ukuri umuntu wese arafite umuhamagaro, nibyo amashiramwe ni menshi, mugabo muri urugendo rw'amatora abegwa n'amatora turazinanye, ni muduhamagare rero tuvyigire hamwe, kuko harimo tunengereye tura kubona nabwo tukabona yuko hari agasorobo. Amadini nivyo arangana, amashiramwe nivyo arangana, mugabo imigwi yose iratandukanye kandi imyamagaro simwe. Hasi novuga byinshi hama mu bijanye cyane cyane n'abanyamigambwe bavuga ko twebwe amashira hamwe rimwe na rimwe ngo twebwe ngo twokwigizwa inyuma. Nibaza ko bihenda, kuko abakinyi so bitorera abagarikira urukino, twebwe tubagarira urukino. Nibaza ko hako nyabona abanyamigambwe barafite uburenganzira mu bijyanye no gutanga abantu mu baje amasesi n'amasepi no kuba indorerezi mu bitaba bureau de vote. Mugabo nibaza yuko igihe seneni yabikora igaduhamagara n'imigambwe bakayihamagara tukicara hamwe, ico gihe tugahabwa abo twasabye cyangwa duhabwa abo twasabye twabisigurirwa, azoba ari ubutungane. Mu bijyanye n'amategeko n'amabwirizwa nivyo nibaza ko hariho ibibazo bimwe bimwe dushobora gushikiriza ngari tongirwa inyishu. Mugabo ni je no binakone abanyamigambwe iyo hagize ikibazo cadutse hari inzego zibijejwe, iyo urwego rubijejwe rwituru hama rukishura, nibaza ko bitugaruka ngaha muri sare, kuko kenshi rimwe na rimwe iyo ibibazo nk'ibi by'amatora bitanzwe bibayeho hama bakitura inzego zikishura, inzego ibyo zishuye abanyamigambwe barakunda kubifata yuko umengo ntaco bimaze. Uko rero n'ugutuba amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu, kuko nta muntu n'umwe ashaka kwishira urubanza, kandi urubanza rucitse umuntu wese ateza kwemera gushira intaye ishize. Gutyo rero no kugendera ingendera demokarasi, kugendera amategeko, kuba ku Burundi twese twumva yuko umuntu wese afise ico yoshikiriza kana kishurwa, hama kandi agacira intaye ishize. Gutyo kuba ku Burundi tukaraga igihugu abana ciza kandi ciyubashe kandi gifise ijambo n'icyo makungu. Uko gushima ndagira kandi ingaruki ngayire abanyamigambwe bamwe mutigute itwumva ingene mwene gihugu umengo byo kwakwa uburenganzira bwo gutora n'ibyashikirijwe n'umuvukari wanje Banza Witonde, avuga ko abanyepolitiki boje hamwe akumvikana bagashiraho ubutwara. Dukwiye kwama twibuka urugendo n'inzira zabayeho kugira demokarasi by'ukuri isasagare mu gihugu. Tunibuke inzira karengane zitari nke zatakaje ubuzima kubera amajambo y'abanyepolitiki bamwe. Aha kandi hari wavuze ko ngo hageze kurorera hohabwa ijambo imigambwe. Mugabo kubera akajagari kandi kw'amatuboro y'amatora aheze, aho usanga imigambo iri kuvuga ibi na biriya yandikishira mu mpuzamakungu Union Africaine n'ibindi ari ubeshi gusa, bakavuga ko mu matora yagenze nabi. Rero twaronse indorerezi zishikira ibihumbi mu gihugu cyose, bakubahuka bakavuga atari indorerezi barungitse. Tubona ko ikijanye n'abokora mu by'amatora hanini mu ijambo amashirahamwe yigenga yo atanyuza politiki abariko arahiga. Nivyo hari abatwita kutariko iyo tuvuze, ariko igaragara ni uko amatora turiko turajyamo azogenda neza kandi ariko ategurwa neza. Kuba titaba twebwe nk'amashami yigenga tuvuga duti utitavye n'uburenganzira nawe, numva bidakwiye kuvugwa ko ari umuntu atitavye waze ngo ugiye mu matora. Nyamba ubona atamaje ufise abarundi bo bazotora. Amashami yigenga turiteguye kuzoterera mwaya matora tugiye kujyamo. Kandi nkavunira akagore abanyamigambi kandi agaruka umwene gihugu icyo ugiwe intayegayezwa kuvuga ngo amatora ngo yibwe mu gihe tuba tuhari tuba twabonye ukuri nikebuke, kuko iyo umugabo abesha arabesha kera agatinda agahiuka. Mugabo twese twoje hamwe tukubaka igihugu
dufise ihangiro rimwe tukayoboka ibyo seni itubwira, nta nkeka ko intambwe duteye naho tugeze byovyazwa umusaruro, mbere amahoro akabandanya atsimbatara. Nibaza ko rero imigambwe itoguma ituzanamwo akajagari kadashoboka. Mubanyi muhaye inka imwe kugira zari kamira amata ntibyorusha kuba daraja kuyagusa, bose badavuga ngo yego tumuhereze iyo nka imwe avuguma na 10 umubanyi wawe atakafise. Niki rero tumatora tugatuje mu nyakubahwa perezida, aya matora ya 2027 abantu benshi bayahanze amaso gusumba amatora heze, kubera ko ni imyaka indwi y'abantu bayakeneyemwo urukiza. Urwo rukiza rero ukaba ruva muki muri ayo matora. Ibyo bituma bavuga ngo utora neza ugatwarwa neza, watora nabi ugatwarwa nabi, wapfa uko utoye ugapfa uko utwawe. Abantu rero bariteguye gutora neza, tubasabire mutegura amatora meza. Sizi ko mwakubitira akajisho ngaha, hari imigambo myinshi itari ngaha, sizi ko mwabiravye mbere mu mwatangaje ngo bari nyuma bicara imbere kujya bibanza hari abo mwari mwabibikiye mugabo batari ngaha. Kandi ubu bazi gituma usanga imbuto ya 2025 zifisemwo uruhara rudasanzwe kuko mu Kirundi baravuga ati hariho kwiba ukibana n'ubwenge basi. Ikibazo rero cya mbere nashaka kubabaza, bije y'amatora y'umwaka uheze 2025 igomba gusa n'iyi y'2027 kandi ari itora rimwe ry'umukuru w'igihugu. None cy'ukuri ibikoresho mwavuze ataco byononekaye ko aya mafaranga mega ni benshi cyane. Iga turagiye yavuye ko si menshi kandi tubona ibikoresho byinshi biri ngaha. Byagenze gute? Rero cy'amakita yane kibazo nyine cyubari yababajije ati aya mafaranga kari menshi nta bundi buryo bwo kuyagabanya. Twari tuzi ko mu inama uza mutwereka kwa hiyo n'icubahiro yari yavuze mwari mwateguye ati turapimaniro yatanze twamaze gukora kimyaka 200 uko twabonye bishoboka. Rero yatanze n'ikindi kibazo aravuga ati mbega nta bundi buryo bwoshoboka umukuru w'igihugu yotogwa bidaciye mu aya matora nk'uko biriko biragenda ofisiye. Nico twatuzi naco nyene kumwagiye maragitegura amavuga muti hatabaye promesse tu canke dezebe tu banyamigambwe canke abigenga mu bitwemereye byogenda uku naho nyine hakaboneka umukandida atwara igihugu biciye mu bundi buryo nk'uko nyine icubahiro yabisabye. Nico naco sinzi ko maze kucyumvira bigashoboka. Turashobora kuja no muri sare abakandida tukavuga tuti tuzana abanwanyi 1000 bagatorera muri sare amatora atiri baraca ku mitumba. Twatuze ko nibyo mugena mwari propoje tukumva ingene byongeye. Nega ni ukuri nta n'umuriyoni byotwara n'umwene byotwara kumbura imigambi gaca yirongera frais de fonctionnement après ayo matora. Nibyo twatuze ko mw'intunganye muza mwatweretse ibyo nyine cyubahiro yabahanuye n'ibyo mumaze gupropoza byofasha kandi maze ko byongera neza. Ariko cyarabonera akagohe ko naho ejo mwotuma k'imigambo byega turashobora kubabwira ubundi by'ubutungane kandi ati kabene igihugu hari igihe bokenguruka kurusha. Ikibazo cya kabiri cyangwa cya gatatu nagira mbaze, mwavuze amadosiye yo gutangwa muri CPCC amatariki mugani mwavuze dosiye zikenewe zojana zidafishi hambavu yo gutanga amazina nta zindi dosiye bizozana. Bivuze kubera ko ejo ibyo tumaze kubona ni byinshi. Seni ya David Pende yo karakamara mahazi twarumvikana ibintu muri sare tugeze kuri terikabiri mu bitubwira hakiri kare. Burya miburo yabivuze ko maga gatabo hari ibintu mwatubwiye bitarimo aya matariki yo kudepoza abasepi n'abasesi aha muri karinde nayo mwashize kandi cyane mu bikuramo kutabishiramo murazi gituma kuko mwana bivuze hajya ngo umunyabwenge ngo nabyandike ngo arige bahora biyenda amatariki yo kudepoza bakabiza na byarenze. Burya ko mutabishira ngaha hari impamvu utabyanditse neza rero birashobora kuzomugora ayo matariki akamurengana. Mugangira no kubera amatora ya 2027 atari benshi bari interesse. Ariko rero muze kutubwira amadosiye tuzozanana an accompagnement y'ija liste mwatubwiye yaba muri CEPI cyangwa CESI kugira
kugira amazina ntazobere jiti. Icyanyuma nashaka kubamenyesha nuko burya naho byanga bikunda perezida wa constitutionnel ngaha hari utunenge tuba duteye isoni. Umuntu bakarure gatoya seni dusigurira icyo mwicunze kugira ngo umukenyezi w'umushinga amateka asubire umugabo w'umushinga amateka. Mu gihe article 112 na article 113 ya code électorale ivuga que l'emplacement d'un député est de même sexe et de même ethnie. Bagaca bakora mu gihe bamuze kuri liste baca bakoresha andi matora kugira barondere uwo muntu. Muga turafite mu Butanyerera umushikanje w'intwaro yo hagati yasubiwe n'umugabo. Turakeneye ko seni na perezida wa constitutionnel ngaha mugende muri duhaye inyishu ico mwisu. Umusinga amateka wa APD mugabo n'uw'igihugu. Umugore asubirira umugabo gute kandi article 113 iri byendetere. Uko mutango bonyanga amategeko. Mugatema mwagize arangema. Natwe byabanane ko mutugirira arangema kugira natwe bigende neza. Turabavukira. Kore ko arangema ibara miyabre kugira ntagira bidoga bajya bataji no munsi baretse kuza kubera. Ico kintu se rero utwo tunenge twabaye 2025. Ntidukeneye 2027. Atuvuga turi serious kubera tuko turegeranya miliyoni 100 si ibintu byoroshe. Dushobora guhomba. Gobe miliyoni 100 rero ni ikintu coroshe turi serious. Dusigurira ingene umushinga amateka w'umugore ko muri Butanyerera yasubiriye umushinga amateka w'umugabo bacha project article haje ko perezida wa constitutionnel ngaha kumbure nta musezisi ariko turakeneye inyishito. Asabye tuzohore kwicara umwe yumve umwe article 40 ya code ivuga diversity ikavuga politike ntishiremo diversite religieuse cyangwa diversite d'association. Mugaca mufata imigambo mukayita ku ruhande mugaca murundamwo abantu mashira hamwe adahani za politike mukarundamwo abantu b'amasengero sinzi ubuntu gwenda n'indwi mugaca rero muvuga ngo magize diversite mu mwisi kurayisa ibisubiye gushaka amatora meza cyane atagira amasembwa kuko ibi bintu ni bya politike kandi dushaka kwiga vision 2040 ubundi bwifashe 2060 ubundi buteye imbere bitokononwa n'ubusembwa bubonetse mu matora kubera bariya abantu umubyeyi ari mwiza mugabo agaca byana by'ibisuma bitukwawe bariya abantu mwene basi yigenga bariya abantu turabasabye n'ukuri kamuzobanza ngo bigishe mamirisha akabuye k'abagabo n'ak'abagore byura n'ijambo badutegurire ibintu bimeze hariya. Nta bwoba buhari sindavyo bituma biba kuko utsinda abatsinda kandi mugabo je nitorera nk'akatwi kanje kamwe ndagaharure nakabone biratoshe haca nkezi wansinze mugabo akatwi kanje kamwe nakabone. Murakoze rero ndendera mubashikiriza n'ayandi ho biteguye nimugire ubwoba kuja amatora umutima utekanye kandi abarundi murabona ko usatekanye namwe rero ari abantu bazo batekanye. Murakoze. Uko amatora tuyazi henshi twaciye dusanga amatora umenga ni intango umenga ni isoko y'injyana rero ngaha mu Burundi twariko twinjira neza mu matora atekanye. Akarorero mu matora aherutse ya 2025 rero iyi ntambwe tugezemwo reka tuyibungabunge tuze tugume turakarorero kw'isi yose. Naco gituma rero nca ngaruka
umuntu wese yumva ko afise akarigangamuhogo yatanguye kubona ko umenga bizogenda nabi, oya ahubwo twaje ngaha nyene kugira twubake narijya dutanguye kwinjira mu nteguro hakiri umwanya kugira tugire icyo duterereye. Nico nuhamagarira abantu twese twitavye iyi nama kugira turondere inzira y'uko amatwibera mu matora atuje atekanye, ata muntu amene ku mutwe yubahari, kuko uwo mugwiseni uri ngaha kugira utegure ubijanye n'ineza y'igihugu. Rero jewe icyo najya ngaruke ko en commentaire niki kijanye na budget. Mbe twebwe turi ngaha ko twabona umenga ibije niniya cyane, mwavuze hafi imiliyaridi 115, le disponible 3 milliards, à mobiliser 112 milliards. Si make 112 milliards à mobiliser, si make n'amahera menshi cyane. Mbega hakorwa iki? Iki nicyo ahubwo cyatuza kugira duterere. Mbega hokorwa iki kugira izi miliyari 112 ziboneke? Nuko nkumbure abajejwe kwiga amahera yo mu kigega cya leta budget 2026-2027 sinzi igitegekanijwe, nkumbure hari uhava ampa inyishu. Mugabo kandi nk'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nama duheruka aho mwari mwatunganije igitega yabisabye, mbega ubwo nta kuntu amatora tuyakora twaminimije loku tukayakora ku mitumba, abanyamitumba mugabo abo ku mutumba mugabo mubagiye hafi bakaja hamwe tukaraba ukuntu tuvyikorera, na cyane cyane ko hari mu ibihugu, hari igihugu sinirwa ndakivuga usanga nyene kujyanye n'icubahiro yabivuze ary'amayizolwa usanga biyubakiye neza bagakoresha amasheze cyanyiki amabanpipitre bagashirako ibitenge bakugara bakagira izolwa. Bijya bintu sakote lotan yo kubizana sakote, lotan yo kuzabisubiza iyo byavuye sakote. Si twobikora localement nukuri ubu buryo twosanga bwagabanutse cyane, kuko ereka amatora ni nk'urubanza hajya ku mutumba tukumva ko turi mu munezero wo gutora twitorera indongozi y'igihugu cacu cy'u Burundi. Iyo yari iproposition ya mbere. Proposition ya kabiri muri ukuntu byatugendeye muri 2015 cyagihe umwene gihugu wese avuga ati nanje ndashiramo, ni haba ari 100 ndaritanga, ni haba ari 1000 ndagitanga. Muribuka ko byagenze neza cyane, harabonekana holika ntihenze umenga iyo holika niyo mwakoresheje mwongereje ubushize muri 2020 murantunganira abanihenze. Iyi ni proposition yagira kabiri, mugabo dushobora guterera icyo tubona cyofasha kugira iki gihengeri mbona kihari kigabanuke. Hanyuma akanyuma iyo turakenguruka ko n'amatora yeje bundi yagenze ku bijyanye na participation de la femme, turakenguruka cyane. N'ubu rero dusabe ku bijyanye na sepi na sesi, abakenyezi n'ukuri ntaho numvise boba barabamaramaje ku mabanga mwoba mwarabashinze. N'uyu munsi rero tubasabe nihagera gushiraho za sepi na za sesi mutwibukire abakenyezi, kandi rero dusabe ntubashire kwa cya kibanza cya gatatu
canke ca kane canke ca gatanu ku mutwe twibone abakenyezi, twibone ko abakenyezi hari intererano nabo bashoboye guterera mu gikorwa nk'ibi, mu gikorwa nk'iki kijanye n'itora. Murakoze kuba mwamwumvirije.